Kwigenekerezo rya gatatu Myandagaro umwaka wa 2024 Nyeniteka mukuru n'amashinga amateka yifadikanije n'abene gihugu bo muri komine Matongo mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine, aho abavuka komine bahura bakirimbura mu bikorwa by'iterambere baranguye, bakarabira hamwe ibyashobotse gushirwa mu ngiro, ibitashobotse, intambamye bahuye nazo, eka n'imigambi yakazoza ka komine. Inyuma y'ijambo rya musitanteri wa komine Matongo, aho yarahejeje gushikiriza imigambi yaranguye muri komine arongoye hamwe n'ibikorwa bitegekanijwe muri kazoza, Nyeniteka Gelase Daniel Ndabirabe mukuru n'amashinga amateka akaba n'imvukira ya komine Matongo, nawe yarashikirije ijambo isinzi ry'abene gihugu bari ngaho. Uyu munsi ni umunsi ukomeye, uyu munsi wahariwe amakomine. Nukuvuga ko ari umunsi wo kwirimbura, umunsi wo kwisuzuma, umunsi wo kuraba aho tugeze, kandi mu mwanya duhejeje kuvyumva. Kumvise muri komine Matongo ivyakozwe umwaka wose, hanyuma baratubwira n'ivyo biteze kuzorangura mu bihe biri imbere, tukaba tubibashimiye cyane. Kuri ubwo komine Matongo n'abayirongoye tubasabe mubaha amashi cyane. Ni n'umunsi wo kwimbura. Twumvise umwimbu wagiye uboneka hirya no hino, tukaba dukeje cyane abonya kwa musitanteri yatubwiye ko bagize umwimbu mwiza mu bijanye no kwigisha. Mudutiza amaboko yanyu, tubaha amashi menshi. Sino kwirirwa ndondagura ibisata batubwiye, ariko twumvise bimwe bimwe byagiye bikorwa, haba mu magara y'abantu, mu bijanye n'amagara y'abantu, mu bijanye n'inyubako, mu bijanye n'ibiraro, mu bijanye n'amabarabara yatunganijwe n'andi abana yatunganywa, mu bijanye n'inyigisho, mu bieka, mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Twumvise ko hakozwe ibikorwa vyiza cyane. Uyu munsi ni umunsi wo kwigina uwo mwimbu, ivyakoretse byose. Tunashimira Imana cyane cyane ko yadufashije tukaba tukiri bazima, kandi byatunganijwe bikaba byatunganijwe mu bugombe bw'Imana. Imana nihabwa icyubahiro, ariko nayo tuyaha amashi menshi cyane. Buriya ushimye abayongeje, Imana iri kuratwumva. Ubwo turiko turayisaba tuyishimira, izotwongera nta nkeka. Wa mwimbu na bya bikorwa vyiza byose izobigwiza inshuro zingahe tutazi, ariko igihambaye ni umwizero. Nyeniteka umukuru w'inamashinga amateka yaribukije abavuka komine ko uwo munsi ari akaryo ko gupima iterambere komine igeze ko hisunzwe ibiharuro, ivyo bita indicateur objectivement verifiable mu gifaransa canke IOV mu mpfunyapfunyo. Akaba yahamagariye indongozi za komine kuzokwerekana ibiharuro vyerekana aho komine igeze mu iterambere ku mwaka uza 2025, umunsi wahariwe amakomine. Uyu munsi w'amakomine n'igipimo kitwereka ikomine ahigeze. Iki gipimo uko umwaka uheze, uko umwaka ushize, uwundi ukaza ukarengana, kuri ino tariki uko tuzoza duhura, twibuke ko ari igipimo. Igipimo wiyumviriye neza ukaraba imbere, usanga ico gipimo hari ibintu vyoba bikenewe tuzoshira kuri ico gipimo, ivyo bita mu kinofunofu IOV, indicateur objectivement verifiable. Kuvuga ibipimo canke ibiharuro woshobora gushaka kuri ivyo bipimo kugira ngo ubone neza koko ico komine yashoboye kurangura
n'ivyo yiteze kurangura n'ibizoba imbere, kugira ngo muri ya mbono yuko mu 2040 tuzoba turi igihugu duhereye kuri komine tukaba igihugu cifashe. Ivyo bipimo, ivyo biharuro biziyongerako bizoza bitwereka koko aho tugeze. Tugasaba rero yuko mu makomine igihe bazongera kudutumako muri umunsi mukuru nk'uyu, baze bongereko n'utwo tuntu tw'ama IOV. Ibi mutubwiye mu majambo muzoze mudushirirako n'utwo tuntu twitwa IOV, udupimo, utumenyetso, uduharuro twerekana koko ko komine yateye imbere, yateye intambwe, natwo mututubwire, kuko utwo dupimo nitwo tuzerekana ku gihugu cyose, kugira ngo niyo dushobore kumenya uko igihugu cifashe. Amakomine mu minsi mike azoba ari amakomine 45 gusa. Murumva rero ko bizoba vyoroshe ko utwo dupimo twavuze badushize ku makomine yose dushobora kumenya ko uko Burundi bwifashe. Umukuru w'inama nshingamateka ntiyagarukirije kuri komine gusa ku bijanye n'isuzuma ry'imigambi yaranguwe, ahubwo yaribukije abene gihugu ko nabo nyene arakaryo ko kwisuzuma ku bikorwa umwe wese yakoze, haba ku giti ciwe canke mu muryango. Uretse ko na komine tubwira ivyakozwe, n'umwe muri twebwe nakanya keza ko bashobora twisunze uwo mwanya komine yihaye ikiringo cy'umwaka. Nawe urashobora gufatira uno munsi ugafata kuri no tariki 3 ukavuga uti nanje kugeza guhera no munsi tariki 3 kugeza izindi tariki 3 z'umwaka uza, nanje nzoza ndaba niraba niko ntorore nisuzume ndaba ivyo nzoba naranguye. Kurima kimwe bakarimira rimwe ni umugambi leta yasize imbere mu ntumbero yo kwagura amatongo ndimwa. Umukuru w'inama nshingamateka yarongeye aragishimangira mu ntumbero yo kwagura amatongo, aca ahamagarira bene gihugu kwandikisha amatongo yabo muri komine kugira ngo baze baronswe urupapuro rutuma umuntu aronswa ingurane, kuko arutanga nk'ingwati muri za banke. Hano muri komine Matongo twumvise ibikorwa nyamukuru, ariko ivyo bikorwa nyamukuru mwavuze hariho kumbure ibindi twashaka kugira ngo tubongerereko. Mwavuze ibintu vy'imikobeko, ariko uno munsi nari kuryoherwa cyane iyo munatubwira nk'abantu bakarima kimwe bakarimira rimwe. Muri bimwe twise ko ari ugushira amatongo hamwe, kurimira hamwe mu matongo yanyu. Twibaze rero yuko itariki 3 umwaka uza nako muzoka tubwira mugashireko, kugira ngo twumve ko amatongo ariko araguka, ko ahashobora kurimwa hariko haraguka, kubera ko abene gihugu bose biyemeje kurima kimwe bakarimira rimwe. Ibi ndiko ndavuga murabizi, mwebwe abanyamatongo ndazi ko mubizi, si mwebwe gusa n'abanyakayanza muri rusangi barabizi. Ndabongerere ko n'ikindi twifuza ko tugira Imana kandi izobidukorera, tugashika ku itariki 3 z'umwaka uza, twongere dushekwa akantu kuko hambavu y'abantu bazoba barima kimwe bakarimira rimwe, hambavu yaho muze mutubwire abene gihugu bamaze kwandikisha amatongo yabo muri komine. Ico kintu naco kirakenewe cyane, kandi ico twobamenyesha nuko arya matongo yanyu muramutse muyandikishije muri komine, kugira ngo kuwa gugihugu baze babaha ivyo bita titre de propriété, ku buryo ushobora kurisabira ko
ingurane muri za banke. Yasozeye ijambo atumira abarundi kwitabirira rusansuma ruca rutangura ku itariki 13 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2024. Hari kandi kantu ntokwibagira, banyamatongo namwebwe nshuti muri hano, bashitsi abanyamakuru namwebwe muri mujejwe umutekano muri hano, ivyo turiko turashikiriza hano bituraba twese, numuhamagaro wa twese. Muri rusansuma ni y'abarundi bose n'abanyamahanga bari hano muri kino gihugu, nabonyene ubwo rusansuma rurabaraba. Tukabasaba rero yuko nkuko vyavuzwe natwe turabateye akamo. Aka kamo ndagateye n'abarundi bose badutoye, kugira ngo nabo baze aka kamo bakumve neza hanyuma bagashire mu ngiro. Ejo bundi numvise ko ari tariki 16 muzoheze muhaguruka atawusigaye mwitabire ugo rusansuma. Ugo rusansuma niko ruzofasha muri aya matora agiye kuza mu 2025. Ico ni cyambere. Ugo rusansuma niko ruzotuma tumenya ubutunzi bw'igihugu. Ubwo butunzi bwanyu muri iyo rusansuma mugiye kuzokoreshwa nibwo buzoduha ububasha n'ubushobozi bwo kubona neza ubutunzi dufise. Imana ibahezagire, murakoze cyane.